Nshuti bagenzi mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo, kandi ndabahaye ikaze ngo muze dusome twongere tuzirikanire hamwe ibi bisomwa vyeranda Ecclesia mawe wacu yadutegekanirije kuri uyu munsi w'Imana ugira 20 igihe gisanzwe umwaka C. Iryo jambo ry'Imana naryo turisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere ni ico mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya, ikigabane ni ca 38 kuva ku karongo ka 4 gushika ku ka 6, tugaca dusimbira ku karongo k'8 tugashikana ku k'10. Izaburi ni ya 39. Igisomwa ca kabiri naco nico mwibaruwa ryandikiwe abaheburayo, ikigabane ca 12 kuva ku karongo ka 1 gushika ku ka 4. Hanyuma hagacaza inkuru nziza twashikirijwe na Luka mweranda, ikigabane ca 12 kuva ku karongo ka 49 gushika ku ka 53. Muri kumwe na jewe Padiri Gervazi Nibogora, abandi muri paruwase yitiriwe umweranda Leonardo, aho ni muri diocese ya Edmundston, province ya Nouveau Brunswick mu gihugu ca Canada. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Mu gihe Yeremiya yari mu mvuto, abashingantahe babwiye umwami bati, uyo muntu akwiye gupfa kuko yavunye inkokora intwaramiheto zasigaye mu gisagara, eka n'igihugu cose mu kuvuga bene ayo majambo. Oya namba, uyo muntu ntashakira ineza igihugu, ashaka ko gitikira. Umwami Sedesiyasi arabishura ati, nguyo mwamwifatiye, umwami nta bubasha afise kubarusha. Baca bafata Yeremiya bamuta mu kinogo, bimvye ku kirimba c'umuganwa Marikiyahu. Bamukororerayo bamuboshe. Muri ico kinogo nta mazi yarimwo atari kivurugu c'ivyondo. Yeremiya agikorokeramwo. Intwazangabo y'ingoro y'umwami umwe ava muri Ethiopia yitwa Ebedumeleki aragenda kubarira umwami ati, mwami wanje nye n'ingoma, ivyo abo bantu bagiriye umuhanuzi Yeremiya ni bibi cane. Bamutereye mu kinogo kandi ari mu kwicwa n'inzara. Maze umwami abarira umunyetiyopiya Ebedumeleki ati, tora hano abagabo 3 ubajane mukuru umuhanuzi Yeremiya muri ico kinogo ataratwarwa n'urupfu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bandanya Mukama untabare, bandanya Mukama untabare. Nari nizigiye umukama, nari namwizigiye, yaranyegereye arumviriza akamo kanje. Bandanya Mukama untabare. Yarankuye mu nyenga y'agaheza, ankura mu kuzimu kw'ibishanga. Yarashize ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Bandanya Mukama untabare. Araheza anshira mu kanwa ururirimbo rushasha rwo gushemeza Imana yacu. Benshi barabibonye baratamarirwa, baca bemera umukama. Bandanya Mukama untabare. Iyo ndi mu marushwa umukama aranyibuka, kuko ari amirukiro yanje n'urukiza rwanje. Tebuka untabare Mana yanje. Bandanya Mukama untabare. Ivyo dusoma mwibaruwa yandikiwe abahebreyi. Nshuti zanje, ko dukikijwe n'isinzi ryinshi y'ivyabona, niduhebe ibituremereye vyose n'ibicumuro bitwizingirako, kandi nitugira umutima rugabo mu gusiganwa muri rwa rugamba tugenewe, duhanze amaso Yezu, we ndongozi y'ukwemera kwacu, akaba ari we akunogereza aho yo kwishinze akanyamuneza kamubereye. Yarashimye kwikorera umusaraba, arinda rugabo ibara ryawo, none avyagiye iburyo bw'intebe y'Imana. Nimutereze agatima rero kuwarinze amabi angana atyo yatewe n'abanyabicumuro, kugira ngo
ntimudohoke mu kwihebura ku mutima, mu kurwanya igicumuro ntimurigera murinda gushika musesa amaraso. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Luka mweranda. Umunsi umwe Yesu yabariye abigishwa biwe ati, jewe naje kuzana umuriro ku isi, kandi nta n'ikindi nshaka atari uko wokwaka. Ntegerezwa kubatizwa, mbere umutima ntuzoja hamwe ntaronse iyo batisimu. Mbega mwiyumvira ko nazanywe ku isi no kuhatera umutekano? Eka nyabuna, ndababwiye ko naje kubateranya. Kuva ubu inzu ibamwo 5 bazoshira 2, 3 batandukane na 2, 2 nabo batandukane na 3. Umwana azotandukana na se atandukane n'umwana wiwe. Umukobwa azotandukana na nyina atandukane n'umukobwa wiwe. Umukazana azotandukana na inabukwe atandukane n'umukazana wiwe. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi, mu ntango y'inkuka ya misa umusaseredoti arashobora kuramutsa abakristo avuga aya majambo ati, Imana umuvyeyi wacu n'umukama Yesu Kristo nibabahunda ingabirano babavyagizemwo amahoro. Abakristo bakishura bati, ninahazwa Mana nzima umuvyeyi w'umukama wacu Yesu Kristo. Ego cane bavukanyi, ingabirano n'amahoro vy'Imana nivyo bintu bikomeye umuntu wese ashobora kwifuza, kuko uko uri kose uba bikeneye. Ninde atokwifuza kugira amahoro mu mutima wiwe? Ninde atokwifuza kugira amahoro mu rugo rwiwe, mu muryango wiwe canke aharangurira imirimo yiwe ya minsi yose? Ninde atokwifuza kugira amahoro mu gihugu ciwe? Ninde atokwifuza ko kw'isi hayagwa amahoro? Na burya intambara naho itoba iriko irabera aho duherereye, inkurikizi mbi zayo zozo ntizibura kudushikira aho tubaye, kandi tukamererwa nabi. Akarorero ka hafi turabona ingorane z'ubutunzi isi yose yinjiyemwo biturutse kuri iyi ntambara iri hagati y'ibihugu vy'Uburusiya na Ukraine. Muri iyi si rero irangwa n'ubugizi bwa nabi butandukanye, muri iyi si irangwa n'umudugararo w'intambara, ikarangwa n'iterabwoba mu bice bimwe bimwe biyigize. Umuntu wese agifise agatima k'ubumuntu muri we ntiyoreka kwifuza umutekano n'amahoro. Kuri twebwe abakristo turaheza tukemeza tudakekereza ko amahoro y'ukuri dukeneye ari ingabirano y'Imana. Amahoro atangwa na Yesu Kristo. Mbere Yesu Kristo niwe mahoro yacu, nk'uko Paulo mweranda abitubwira mw'ibaruwa yandikiye abanyaefezi ikigabane ca 2 akarongo ka 14. Nyamara rero naho biri uko kandi akaba ariko tuvyemera, inkuru nziza y'uno munsi duhejeje kumva yoshobora kuduca ivutu, kuko Yesu adushikirije amajambo akarishe, amajambo atoroshe gushoka dutegera ubwo nyene. Kukaba nkako atubwiye ati, ntimunyihendeko, jewe naje kuzana umuriro kw'isi, kandi nta n'ikindi nshaka atari uko wokwaka. Nimwiyumvire ko nazanywe kw'isi no kuhatera umutekano ihibambewe. Naje kubateranya, n'abagize umuryango umwe bazotandukana bashire 2, umuhungu atandukane na se, umukobwa atandukane na nyina, umukazana atandukane na inabukwe. Mukumva ayo majambo bavukanyi, umuntu yohava aca yibaza ati, bwa bundi rero babahungu batacubaha base, babakobwa batacumvira ba nyina, babakazana birirwa bararyana na ba inabukwe, bwa bundi abo bose bari mukuri, kuko bariko barakora ibinezereza Yesu, bamushiriye aho ashaka, kuko nico camuzanye. Ugufata ibintu ko bavukanyi
koba ari ukudategera neza ijambo rya Yezu, koba ari ukudategera neza ijambo ry'Imana muri rusange. Ubona ko benshi bakunda kwihenda ku ijambo ry'Imana, bagashaka kuriha insiguro igoramiye ku vyifuzo vyabo. Abenshi barakunda gusokora akajambo kamwe muri Bibiliya, bagaca bahagarara kuri ako nyene kugira ngo bakishimikize bivanye n'ivyo bashaka gushikako, bakumvisha abandi ko ivyo barimwo babihagazemwo neza n'amaguru yabo abiri, kubera umurongo umwe wa Bibiliya bafashe ku mutwe. Twirinde kuvugira Imana ivyo itatubwiye, kuko twoba turiko turayirengera, twoba turiko turayibeshera kandi ntiyogenda itabiduhaniye. Rero bavukanye, mu gutegera aya majambo Yezu adushikirije uyu munsi, tubanze twibuke ko mu nkuru nziza hari ahandi Yezu atubwira ati ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, muri Yohana 14:27. Mukibuka ingene muri iyo nkuru nziza nyene ya Yohani ikigabane ca 11:52 Kayifa yabuye ko Yezu yagira apfira igihugu, bati nako nticari igihugu conyene, ahubwo kwari ukugira ngo n'abana bari barashwiragiye abegeranirize mu bumwe. Mu gisabisho c'Iprefasi rusangi ya mbere naho tuhasanga aya majambo akurikira: nkako naho yamanye kamere y'Imana yarigize nk'ubusa, maze mu gusesa amaraso yiwe ku musaraba azanira amahoro isi yose, nico gituma yashizwe hejuru ya vyose. Bavukanyi, umuntu yishimikije ivyo mpejeje kuvuga, tutibagiye n'ahandi Yezu yagiye avuga amahoro kandi yongera yatanga. Twibuke ko indamutso yiwe amaze kwizura mu bapfuye yagira ati nimugire amahoro. Twoheza tukabona ko aya majambo ashikirije muri iyi nkuru nziza y'uno munsi afise iyindi nsiguro. Iyo nsiguro irahari kandi irakomeye cane. Yezu ariko aduga i Yerusalemu aho agiye kubabarira no gupfa ku musaraba kubw'urukundo afitiye abantu. Ubwo bubabare hamwe n'ubwo rupfu azopfa ku musaraba niyo batisimu yashatse kuvuga. Naho kubabara bitinyitse biteye ubwoba, hagera ku rupfu naho bikarushiriza, Yezu we nta bwoba namba afise, nta gishobora kumuhagarika na kimwe, kuko muri urwo rupfu niho hari intsinzi. Muri urwo rupfu niho azoba ageze ku musozo w'umugambi w'urukundo yatanguye mu kwemera kwigira umuntu kandi yari Imana. Urukundo nirwo rumururumbamwo rero. Urukundo niwo muriro yaje kwatsa kw'isi. Urwo rukundo ni narwo ruca rugaruka rukaba icabona cagiriza abantu, icabona gicira urubanza abantu. Ngaha nshatse kuvuga ko Yezu ari Imana, akaba yigize umuntu akaza kubana natwe ngo aturokore kubw'urukundo adufitiye. Bigenda gute kugira ngo abantu banke kumwakira, banke kwakira urwo rukundo? Iyi si Yezu yemeye kuvukiramwo n'isi y'umwijima, yaje ngo ayibere urumuri. N'isi idatunganye, yaje ngo ayibere ubutungane. Muri yo rero hari abemeye kumwakira, bemera kumukurikira. Abo ntashobora kubaheba. Uko kumwakira no kumukurikira biraheza bikabera abavyiyemeje inkomoko y'uruhamo no gutotezwa, kuko iyi si ntikunda abayikurako. Naho Yezu yabwira abigishwa biwe b'igihe ciwe, akabwira abigishwa b'iki gihe, akabwira n'abigishwa bazoza, ati si niyabibanka mumenye ko yanyase imbere yanyu. Iyo muba muri ab'isi, isi yokunze ivyayo. Ivyo tubisanga mu Njiri ya Yohana ikigabane ca 15 akarongo ka 18 n'akarongo ka 19. Umuzo wa Yezu rero bavukanye niwe utuma ibintu bisobanuka. Abemeye kumukurikira azobazigamira muri iyi si gushika igihe cabo co kuyivako kigeze. Abo ababwira ati nukuri nukuri ndabibabwiye, muzorira mwongere mwiganyire, isi nayo yibereye mu kanyamuneza.
muzoba mu maganya, ariko ayo maganya azohinduka gahimbare. Ni Yohana 16 ikigabane ca 20. Bavukanyi, biramaze kugaragara ko guhitamwo Yezu mu buzima bwacu atariraga umuntu atorana mu muryango. Ngaha ndashaka mu ntahure neza ico nshatse kuvuga. Simpakanye ko abenshi ukwemera twakurazwe n'abatwibarutse, ariko ntitwibagire ko hari imiryango myinshi cane y'abemera Imana yagerageje kurera Rukristu abo bibarutse, ariko bikaja kurangira bataye ukwemera. Abana bakaronka indero Rukristu, bakarererwa mu miryango yabo, bakiga gusengera hamwe n'abavyeyi babo imbere yo kuja kuryama canke mbere n'ibindi bihe, ariko bikaja kurangira barahevye gusenga. Abo ni benshi cane barahari. Abana bakuze bavugira hamwe n'abavyeyi babo ishapure, uyu munsi bakaba barinjiye muri ya madini abura ivyo yigisha, akirirwa aratuka umuvyeyi Bikira Mariya. Banganiki guhitamwo Yezu rero turashobora kuvyigishwa niko mu muryango, ariko ni cane cane twebwe nyene tuvyihitiramwo. Niho rero mu muryango umwe ushobora gusanga hari abamuhisemwo n'abandi batamuhisemwo bagashima kwigumira mu vy'isi. Nico rero Yezu yashatse kuvuga ko kubera we abantu bazoshira kubiri. Inzu ibamwo batanu, batatu bagatandukana na babiri, babiri bagatandukana na batatu. Umwana agatandukana na se, umukobwa agatandukana na nyina, umukazana agatandukana na inabukwe. Uko gutandukana rero mu miryango gukomotse ku kwemera Imana vyaragiye biribonekeza, kandi n'ubu biriho. Uturorero ntitubuze. Mu miryango y'abarundi myinshi baragendeye mu vyo kubandwa no guterekera imizimu, n'uyu munsi hari abakibigenderamwo. Ugasanga baratunze intenderi, baratunze ibisiga, baratunze inguru n'ibindi ntazi. Imiryango bene iyo abemera Kristu bakanka kubigenderamwo baragorwa y'ikivumvu, kuko barahamwa bagatotezwa. Hari imiryango icizera abapfumu ikaja kubazana mu ngo kugira ngo babashingire ibiheko batote mu ntaba z'urugo n'ibikingi vy'amarembo, canke baze guca indasago abayibamwo ngo babakingire amarozi. Rero abakomoka muri iyo miryango bakaba baramaze kwakira Yezu nk'umukama w'ubuzima bwabo, barahagorerwa kuko ntibashobora kwemera ivyo bintazi. Umwigeme agiye kubaka mu rugo rw'abapagani, inabukwe akamubwira ko abanza kumuca indasago, akamusiga imiti kugira ngo azobone uruvyaro. Uyo mwigeme niyaba yaramenye Kristu akamwakira nk'umukiza, ntazokwemera kugendera muri ivyo bintazi. Bica vyumvikana ko inabukwe atokwigera amwishimira, ariko arategerezwa guhitamwo uwo yokurikira akagamburukira hagati ya Yezu na inabukwe. Bavukanyi, ngira ngo noneho aya majambo ya Yezu turiko turarushirizaho kuyatahura. Kristu yarapfuye arazuka ngo turonke ubuzima. Ugukira kwacu guhagaze ku kumuhitamo. Nk'uko atacari gushobora kwitambika imbere ngo kimubuze kudukunda no kuducungura mu kudupfira ku musaraba, niko natwe abemeye kumuhitamwo atacoshobora kwitambika imbere yacu ngo kitubuze kumukurikira. Umwanditsi w'iri baruwa ry'Abahebureye ati: niduhebe ibituremereye vyose n'ibicumuro bitwizingirako, kandi nitugira umutima rugabo mu gusiganwa muri rwa rugamba tugenewe, duhanze amaso Yezu, we ndongozi y'ukwemera kwacu, akaba ari we akunogereza. Aho yokwishinza akanyamuneza kamubereye, yarashimye kwikorera umusaraba, arinda rugaba ibara ryawo, none avyagiye iburyo bw'intebe y'Imana. Wa muriro yatsa niwatururumbamwo tukagwana rugabo tudatinya, naho natwe tuzoshika azotuvyagiza iburyo bwiwe. Bisaba ukwemera, bisaba ubutwari, kandi ivyo vyose Yezu arabironsa abamuhisemwo. N'umuhanuzi Yeremiya twumvise mu gisomwa ca mbere, Imana yaramuhaye ubutwari, ntiyatinya igitsure c'umwami Sedesiyasi canke c'intwazangabo ziwe,
ngo atetemere imbere yabo naho bari bafise ububasha bwo kumugirira nabi. Ntiyaretse kubabwiza ukuri kuvuye ku Mana, akabahamagarira kugumiza umutima wabo ku Mana, ngo birinde kurondera urukiza ahatariho. Si inguvu zabo zizobakiza ingabo za Nabukodonozoro umwami wa Babiloni, si n'ukwifatanya n'ibindi bihugu by'ibihangange. Urukiza rwabo ruri ku Mana yonsa. Ngivyo vyatumye Yeremiya atabwa mu kinogo, akagirizwa ko ariko aravuna inkokora intwara miheto zari zasigaye mu gisagara, eka n'igihugu cose. Imana yagiye kumurokora iciye ku munyamahanga umunyetiyopiya. Imana yama ifise inzira zayo nimutananirwa. Urugamba rw'Imana ni urwo kurwanya inabi, ni urwo kurwanya igicumuro aho gituruka hose. Nico catumye Yezu Kristo umwana w'Imana aza kw'isi. Abamwemeye bahamagarirwa kwambara ibirwanisho vy'Imana, bakaja muri urwo rugamba. Niho umwanditsi w'ibaruwa ry'Abahebureyi yabandanije adutumira ati: nimutereze agatima rero kuwarinze amabi angana atyo yatewe n'abanyabicumuro, kugira ngo ntimudohoke mu kwihebura ku mutima. Mu kurwanya igicumuro ntimurigera murinda gushika musesa amaraso. Bavukanyi, Kristo we mwagazi utagira gahonzi niwe yasheshe amaraso kandi atagicumuro yarazi. Ariko kuva apfuye akazuka harababaye ivyabona vy'ukwemera nabo bemeye gupfa bazira ukwemera Kristo. Abo nabo n'isinzi ryabo, n'abagabo n'abagore batagira igitigiri, n'abana badasigaye inyuma. None ko abo bari abantu nkatwe, tweho bite? Yabatisimu yacu itumariye iki? Kubera iki twibera ngaho twitekaniye kandi igicumuro kiriko kirasinzikaza umutima wacu? Kubera iki nabi ikorerwa aho tubaye itaturaza ishinga ngo itubuze gusinzira? Kubera iki amagorwa n'amarushwa ababanyi babayemwo tuyaraba nk'abatayabona, kandi twogize ico tukoze natwe turaba Kristo tukihorera? Kubera ko abantu barenganywa tubibona tukaruca tukarumira, tukivugira ngo ibitakuraba hasi? Nimba turaba Kristo vy'ukuri, tukaba twahisemwo Kristo, ni gute umuriro w'urukundo yakije kw'isi ari twebwe twowusukamwo amazi, aho kuwuronderera inkwi zikomeye ngo tuwubungabunge wake ukuruta? Nimuze bavukanye dusabe Umukama wahejeje kudushikiriza ijambo ryiwe, ngo asubire adusanurire imitima yacu, asubire yatse uwo muriro muri twebwe, tugire ubutwari n'ukwemera gukomeye, kugira ngo twame tumushingira intahe tudatinya, naho vyosaba gutanga ubuzima bwacu, kuko nanone tubuhevye kubwiwe niho tuzoba tuburokoye nk'uko we nyene yabitubwiye. Amen.